Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV, n'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije. Ntugiye gukurikira amakuru harabana na politiki hamwe n'umutekano, ntuze gucikwa. Reka imbere yuko tuyatangura tubaramutse kandi tubahe ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru muri mu gisagara ca Bujumbura, muri mu gisagara ca Gitega, aho mene ku migwa mikuru yompi y'u Burundi bari mu bice bitandukanye kandi mu zindi ntara irya nino. Namwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Ntitwabagiye abadukurikiye bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari mu bice bitandukanye vya Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, namwe ntitubibagiye turabaramutsa. Ntitwibagiye kandi abadukireka ku migabane ya kure nka Amerika, Aziya, Uburaya hamwe na Australia. Mwese rero turabaramukije muri uyu mwanya w'amakuru agezweho kandi adasanzwe. Mu minsi iheze niho twabagejeje ko inkuru y'impapuro zoba zaratowe ku biro vy'umukuru w'igihugu neza na neza, bikaba rero ari impapuro zariko ziriyamiriza intwaro y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mu gihe rero zino impapuro zagiye ziratorwa irya nino zasandajwe mu bene gihugu zabandanya kwiyamiriza intwaro ya CNDD-FDD, ariko ico gihe rero mu minsi iheze Ruhigi rwarahindukiye, noneho biyamiriza Varisito Ndayishimiye bijanye kandi bivanye n'imyidogo y'abenegihugu, ndetse bigakurikira amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko ari umutegetsi yashaka kubuza igitoro kwinjira mu Burundi kugira ngo Burundi bukorerwe kudeta ku burongozi buriho. Varisito Ndayishimiye rero akaba yarengesanyije kwerekana ko yongereje umutekano ku biro vy'umukuru w'igihugu. N'impapuro rero zatanguye kuvugwa ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi 2024 ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, ndetse zikaba zarafotowe. Ariko rero izo nkuru n'ubundi zikabandanya zivuga ko nkuko vyatangajwe na Bob Rugurika ko hari icuka kibi hagati y'umushikiranganji wa mbere Jean Vendirakoboko camwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, n'inyuma kandi yuko Alain Guillaume Bunyoni mu rubanza rwiwe yoba yaratangaje ko kufatikanya na Varisito Ndayishimiye kurongora igihugu ari ibintu bitoroshe cane kuko ngo yigira umuhinga. Ese izo mpapuro zoba zarasigura iki? Aba rero ariko hiyamirizwa intwaro ya Varisito Ndayishimiye, ndetse abenshi bakeka ko hari kudeta yari yateguwe maze ikaburizwamwo, inyuma y'uko rero n'umukuru w'igihugu bwiwe bitangaje imbere y'abarundi benshi, yatangaza ko ari umutegetsi yagira ngo Burundi busubire mu bihe nk'ivyo muri 2015 ngo abarundi bagereyegere kubera igitoro. Ku biro vy'umukuru w'igihugu rero hakaba hibonekeza abasirikari bafise ibikoho bikomakomeye, ndetse umutekano rero ukaba warongerejwe nyuma y'uko izo mpapuro rero zatowe mu kibanza c'umukuru w'igihugu akoreramwo ni ku kirimba ciwe Ntare Rushatsi House hamwe no ku nkengera zacu. Umwe rero mu babibonye akaba yaragize ati mu ngoro kwa Ntare Ozaranduru hazindutse hatorwa inyandiko ziyamiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi, zimwe zatorwa le 1er juillet Igitega. Abantu rero batangaye kuri izo mpapuro zashitse indani ntihagire n'ubufatwa, bigaragara ko rero n'umutekano wari imukeye ku biro vy'umukuru w'igihugu, aho izo mpapuro zo zasanzajwe imbere y'ibiro vy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse no micungarara yaho. Abantu benshi rero bakavuga ko biteye amakenga kubona hari abinjira ndetse bagasanzaza izo mpapuro mu biro vy'umukuru w'igihugu, ariko kandi benshi bakaba bemeza ko izo mpapuro atari umwenegihugu yoba yarazitaye aho kwa Ntare Rushatsi, ahubwo ko ari abakorana na Varisito Ndayishimiye kandi bamwegereye boba bariko bamwereka ko batamwishimiye ndetse ko batanejejwe n'ivyo ariko arakora. Anavuga rero nko mu ngingo zigiye zitandukanye ku buzima bw'abenegihugu bagiye batandukanye. Ubwo rero bukaba bwariyongerekanye nyuma y'uko rero hamenyekanye ko izo mpapuro zatowe ku biro vy'umukuru w'igihugu kandi ari kimwe mu bibanza bicungerewe cane mu gihugu c'u Burundi, kuko ariho hakorera indongozi zikomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Abenshi rero bakavuga ko kudeta ndetse na opposition n'ubundi biri muri CNDD-FDD hamwe n'abegereye Varisito Ndayishimiye, ndetse bakaba biyamiriza n'ivyo vyose bishobora gusubiza Uburundi inyuma, hatibagiwe kandi n'amagorwa Burundi burimwo muri iki gihe, bituma rero abenegihugu bidoga mu bice bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Hari impapuro rero
zitari zimenyerewe, izo zatowe kandi ziheruka gutorwa. Inyandiko rero zitandukanye n'izindi nka bene izi zari zimaze igihe ziza ziratorwa, izindi wahora usanga zivuga umurwi utazwi uzanditse. Hari aho rero bahora biyita ko ari umurwi w'abasirikare n'abapolisi bashaka impinduka, hari naho wasanga bavuga umurwi w'abarwanyi utazwi canke batanguje kandi bagwaniye CNDD-FDD bashavujwe n'abariko baratwara. Ubu rero abanditse ico gihe ntibivuze ku itariki ya mbere. Mu zindi nyandiko rero wahora usanga bidogera intwaro ya CNDD-FDD ariko uruhigi rwarahindukiye bakidogera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Izo nyandiko rero zibutsa ko igihugu kigeze habi zigashira amakosa yose kuri perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiwe. Ijambo ryose rero ryumvikana ko riri kuri Ndayishimiye ku mvuga akoresha gukabaregwe k'ubutegetsi ku matungo yiwe y'umurengera. Inyandiko rero zikaba zihamagarira undi wese guhaguruka zikemeza ko ari iki gihe co gutabara igihugu mu kwikora ku Evariste Ndayishimiye. Biboneka ko hari inyandiko rero zishobora kuba ziva mu butegetsi nyene kuko bazanditse ngo ntibidogera CNDD-FDD nk'uko vyahora. Baboneka rero nk'intambara iri mu butegetsi bwabo. Kuba izo nyandiko rero zigera aho zitorwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu no ku nkengera zayo akaba atawazizanye yafashwe n'ikimenyetso kitarisha ko ziriko zirazanana no mu butegetsi nyene. Ibintu rero vyifashe gutyo mu gihe ibihuha bivuga kutumvikana ku isonga ry'ubutegetsi na cane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere Jacques Venirakomocha biguma vyongerekana. Inyandiko rero nk'izo zikaba zishobora no kuva muri rumwe rwose mu mpande zishamiranye. Shigikiye Evariste Ndayishimiye barashobora no kubikora kugira berekana ko abo badashamiranye bariko baragumura igihugu canke abo nyene nyese bakabikora berekane ko vyayangaye rwose. Ni nkuko rero bashobora kandi no kwaduka umurwi wundi ukeneye kuduza ukwikeka. Nico bikoze i Burundi burimwe rero nticoroshe, igihugu rero gisagirijwe n'ibibazo mu mpande zose mu gihe abatwaratanyishu berekana ko bafise benshi rero hagahitamwo guhakana ivyo bibazo no gukekeza abarundi bagowe guhangana kw'abategetsi bo hejuru mu gihe nk'ico kuvyara ibihuha vyinshi imbere bigashobora no gukwega akaga. Abanyagihugu rero bakaba babona ibiba vyose bakavuga ko ari ibintu bidasanzwe biri mu ndongozi zigiye zitandukanye. Mu yandi makuru rero reka twishikire mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ikinyamakuru SOS Media Burundi candika inkuru zigiye zitandukanye, bariko haravugwa ibintu vyinshi bigiye bitandukanye muri ico kinyamakuru. Bavuga rero ko ubukene bw'ibitoro bwoba bugiye gutandukanya imiryango. Ibura ry'igitoro mu gisagara ca Bujumbura ngo riko riragira ingaruka mbi ku miryango. Abakenyezi nabo rero bakahagirira ingorane gusumba. Kutumvikana mu muryango rero ngo kwaratanguye kwibonekeza mu miryango kubera izo ngorane. Abagabo rero bakaba bagiriza abakenyezi babo gusesagura. Silvane yakorera hagati mu gisagara ariko kubera abona umushahara wiwe ari muto cane ngategerezwa gusaba umufasha we amafaranga yo kwiyunguruza. Kavuga ko rero adashobora guheba ako kazi kuko nubwo umushahara wiwe ari muto arafise ubundi burusho nko kurihirwa amafaranga yo kwivuza nayo kumutegekaniriza kazoza ageze mu zabukuru muri INSS. Ingorane ubu nuko amafaranga yo kwiyunguruza guma ahindagurika biturutse ku bukene bw'ibitoro. Arashobora no gutonda ku kazi ku giciro gisanzwe $600 y'amarundi agasubira muhira n'itagisi ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Yisanga gutyo rero akorera mu vyo kwiyunguruza amafaranga yari yagenewe gukora ibindi vyo mu rugo, ari nayo ntandaro y'amatati hagati yawe n'umugabo wiwe. Karine nawe rero nyene aridoga, sinshobora guheba akazi kanje nubwo umushahara wanje uherera mu kwiyunguruza gusa nja ku kazi, ariko umugabo wanje yatanguye kumbwira ngo nuguma muhira kuko ataco nzana na kimwe. Scholastique akaba atunze abana biwe 3 wenyene, akavuga ko atazi uko azobisohokamwo. Ngo hoba rero hakenewe ko abantu bagumuka kugira ngo indongo zacu zitahora ingorane turimwo. Niko yibazanya agashavu. Uwo mutima wo kugomba kugumuka ribonekeza no mu bakenyezi basanzwe ku mirongo yo mu modokari yunguruza abantu baja mu buraro bw'igisagara ca Bujumbura. Aba bakenyezi rero bose bahuriza ku kintu kimwe c'uko bivuye ku bukene bw'igitoro bahungabana cane mu itunganwa n'uburyo buke bugene mu miryango, bigatuma haba uhagarara hagati y'abubakanye. Ingorane rero zikomeye zikora cane ku miryango, ni nako bivugwa na Stephanie Muninde
azovuga ko turiko turabaho ku buryo busumba ubwo turonka, turiha amatagisi ku biciro vy'umurengera mu gutaha kandi umushahara utigeze uduga, hariho kandi n'amakaritsiye ari inyuma y'igisagara, kure y'igisagara aho umuntu adashobora gutaha n'amaguru imisi yose kandi adashobora guheba akazi, niko yongerako. Umwihwezo w'ingorane ziri mu gihugu werekana ko igiteye amakenga gusumba izi ngorane zimirije guhera vuba, ariko baranatanga n'umuti ngo kumbure hamwe igihugu coja mu vyo kwimba ubutare buryamye mu kuzimu kikabugurisha mu makungu kugira ngo kironke amafaranga y'agaciro, abarundi ngo barashobora no kwitega kwiruhutsa kugira ngo rero baruhuke uwo muruho bariko bahura nabo. Tuje mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo muri Ituri, aho igisoda ca Kongo na MONUSCO bafatikanije gutera imirwi yitwaje ibirwanisho. Abasoda ba Kongo FARDC rero bafashijwe n'ingabo za ONU ziri muri MONUSCO baragize ibitero ku migwi itandukanye ifise yitwaje ibirwanisho ya Zaire na Codeco iri muri segitari Banyari Kilo iri muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buraruko bw'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ibitero bimaze indwi rero vyaratangiye nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igisata ca Kongo, avuga ko ico gitero cari gifise intumbero yo gucuvya imigwi yitwaje ibigwanisho yanse gukurikiza amasezerano y'amahoro yisungwa muri ako karere. Ayo makuru yaremezwa n'abarongozi ku rwego kavukire, basaba ko ivyo bitero vyokomezwa muri teritwari 13 zose zimaze imyaka 5 ziziwe n'abo barwanyi. Igisirikare kikavuga ko casambuye ibigwanisho vyinshi vyabo bitwaje ibigwanisho. Guhunga abarwanyi ba Codeco barakoze amabi harimo kwica abashinwa ahitwa Abombi n'abakongomani 6 batuririwe mu mazu Ibeba, n'uko amakuru ava mu gisoda. Muri ivyo bikorwa abajejwe abarongozi baho barashigikiye cane ico gikorwa n'igisoda, bakabona ko ibiganiro vyanse. Ubuvugizi rero bw'igisoda mu ntara ya Ituri, ico gikorwa catanguwe ku wa 29 Ruheshi mu ntumbero yo gutuza bitwaje ibigwanisho baguma baca kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara. Ibikorwa rero vyatanguye kubera mu gace ka Madombo gasanzwe kazwi ko kiziziwe n'umugwi witwa Zaire. FARDC rero ikaba yabaturije batarwanye cane ifashijwe na MONUSCO, bigatuma rero bahigarurira. Mu nyuma rero intambara yabandanirije mu mazone yaharijwe na Codeco mu duce twa Tende na Lize, hamijagirwa amabomba aterwa n'akajugujugu za FARDC nk'uko umuvugizi rero yabandanije bivuga. Bitwaje ibigwanisho bashika 10 barapfuye, abasoda 3 ba FARDC b'umunyagihugu barakomereka mu gihe co kurwana, nk'uko amakuru yava ku ruhande rwa Kongo abivuga. Umuvugizi w'igisata muri Ituri yemereye abanyagihugu ko ivyo bikorwa bizobandanya kugeza imirwi yitwaje ibigwanisho yose itujijwe, aca yemera ko amahoro n'umutekano bizogaruka muri ako karere. Ayo makuru rero aremezwa n'abarongozi ku rwego kavukire, bagasaba ko ivyo bitero vyokomezwa muri teritwari 13 zose, ndetse zikaba zimaze imyaka 5 ziziwe n'abo barwanyi. Babona ko rero ibitero bikomeye bikeneye kugira ngo umutekano n'amategeko bigaruke mu karere. Ariko rero bikaba bisigura koperative iharanira iterambere rya Kongo. Reka rero tubakengurukire banywanyi bacu, mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure. Musabe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Bane bahezagire.